Ego kuri ministère naho abashoboye guseruka ministère mufata gute kino gikorwa ca Miss Burundi uno munsi Ingomag iriko yategura igikorwa ca Miss Burundi bega itandukaniro riri hagati ya Ingomag nandi mahiganwa agiye arahaba cyangwa bagiye barategura ihiganwa rya Miss Burundi ni gute mufata bano bigeme ni gute mbega nk'ubushikiranganzi muzosigikira bano bigeme ndetse n'ugwaruka muri rusangi kugira ngo ashobore gushika kure murakoze ico mubamenya coco nuko ivyo twatumye Ingomag abateguye iri higanwa ryo babikoze ku buryo leta y'u Burundi yabishimye cyane abahora bikora ntitubagayiye babikora neza kandi cyane kandi ubwabo ni nabo batanze imihoho burya siko bari mubizi nabo batanze imihoho bati twebwe tukishaka kubandanya ibikorwa gerageza abandi nabo no hacaba rero ihiganwa ryavuye ritora Ingomag rero icizere cacu kiri muco twashize imbere tubafisemwo nuko twabonye ari abana bemera kandi bemera kwiga bemera guhinduka bemera gukurikirana ngira ngo nivyo no kwita bigoye gucongeza ama challenges ntibasubira inyuma kuko iyo abandi bari kuba bahagarikiye mu nzira kuko muraza amahiganwa kenshi aratera ubwoba ariko amezi 6 simake muriko muriga umuntu akemera akaguma muri iryo higanwa etape ku yindi akabandanya yiga rero intambwe bashitse ko irashemeye ariko ni nk'intango kuko ubu bageze mu buzima bw'akazi bababwiye ko buguriye amasosiyete uno munsi ntibakira abana bo kwa naka ntibakira abana bo bitwa aba CEO b'amaentreprise bitwa abajejwe abandi mu mashirahamwe rero ni intambwe ikomeye umuntu abageze ko ategerezwa kwiyumva ni intambwe kandi umuntu aca bugufa akiga kumviriza impanuro kugira ngo ashobore gushika kure yashoboka hari ababa baramutanze muri ico kibanza arimwo turabona ko ari abana bafise ugutwi batega amatwi abandi kandi biga cyane uravye ko bamwe ariho bari bageze amashuri none uno munsi bakaba bashinzwe amabanga akomeye rero turafise icizere yuko bazobera akarorero abandi intambwe ku yindi tuzojana bashobore gushitsa imigambi yabo ariko kandi ikiringo tubafise ni gito kizoherana na manda yabo twizera ko ivyo byose bazoba barize kuva mu ntango ry'ihiganwa bazoshobora kubandanya babikorera ko nk'umushinge bashitse kure imigambi banaha akazi benshi bashoboka bafashe igihugu nk'uko gitegerejwe gutera imbere nk'uko tubyizeye. Miss Photogenique twamutoye gute? Miss Photogenique twamutoye kuko twabona tuti hariho akarusho yakoze, hariho akarusho kiyongera. Mwavuze neza icyo amafoto yasohoye itariki ya mbere ukwezi kwa Mukakaro mwaka 2025 sibijya gusa mwebwe n'ibijya mwabonye twebwe hari ibindi twabonye nico tunabwiye yuko mu gutanga amanota ntitwisunga ku kintu kimwe twari dufise umugore ujeje gukurikirana ku munsi ubuzima n'imibereho y'abakandidate kuva bagishika kuva bari muri boot camp gushika ku munsi dutangaza ivyo rero twarabibayemo kuva muri quart de finale demi finale na finale hariho aba coach hariho aba encadreur bagumana n'abigeme ku munsi kandi nabo baratanga amanota. Nitwa Fulgence Mika nkorera Meka TV ni mbonesha kurikura online hanyuma ibibazo mfise bimwe bavyishuye ariko hariho ibitarishurwa cyambere nza guhera kuri Ingo abigeme mwarabanye kandi ugiye kora competition yagenze neza felicitation kwanza asigaye mbega mwege mwiteguye gute kujyanye no kugira ngo babone aba partenaire maze ivyo bazokora bizosige mark izovuga ati Ingo yarateguye Miss Burundi yabaye ntibagirwa abantu bakobwa barakoze ibintu umurundi wese ashobora kuvuga ati ubu ndabonye ico kuba Miss bimaze mu gihugu. Twabonye abantu benshi baza mu migambi yo gukura abana mu ibarabara ariko hagera igihe bakabiheba canke bakavyibagira kubera ko baguma biyongera abana bo mu ibarabara. Nubuye bushobozi musanzwe mufise ubwo kuzobona abana bo mu ibarabara bagabanuka. Bubaha bashinga nahe bafasoni bamenyesha mukuru namwe batumire bahire tugira amahoro. Nitugira amahoro n'iterambere rishigikiye ku mpano n'ubuhinga bw'ugaruka bw'Uburundi. Mu nkundire mbanze shimira Imana ushobora byose iyo yarushoboje yongera ishikana kuri uyu munsi aho ndamutse shikiriza icese imbere yanyu umugambi wanje ngiye gutangura gushira mu ngiro ariwe nise Exotananza.
Imbere y'uko nja mw'idonido ry'igikorwa c'uyu munsi, munkundire mbanze nshimire cane ishirahamwe Ingomag hamwe n'umugwi wose wateguye ihiganwa ya Miss Burundi 2025. Nshimire kandi abafatanya ibikorwa aribo twita mu gifaransa abapartenaire bose bashigikiye ihiganwa twarimo. Ino migwi yose kuva ihiganwa risozerewe ntibagarukije aho, barabandanya bakadufata mu mugongo bakadushigikira kugira imigambi yacu ishobore gushirwa mu ngiro n'ijwi ryacu rishike kure. Munkundire kandi nshimire mwebwe mwese twateye akamo muratwitaba, muraza kubana natwe muri kino gikorwa co gutanguza icese imigambi yacu. Nshimire na zina muntu wese adukurikirana biciye ku mbuga ngurukanabumenyi akanadutera intege. Umugambi Exotalent mu majambo yose ni Eclosion des Talents. Niwo mugambi nashize imbere ngo nshigikire urwaruka rufise ingabire zitandukanye mu bisata bikurikira: gucapa, kuririmba, gutamba, ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none hamwe n'ibindi bisata urwaruka rukoreshwamo ingabire zarwo. Mu Burundi dufise urwaruka rwinshi rufise ingabirano zitandukanye, ariko biragorana ingene izo ngabire bozishisha amafaranga, ingene zobatunga n'ingene zobashikana kure mu buzima bwabo. Benshi barabura inyigisho, barabura ababashigikira n'ababafasha gutunganya neza izo mpano kugira bashike kure. Abanyempano bamwe bamwe bahitamwo kubiheba canke izo ngabirano zabo zikabapfira kubusa. Nk'uko tubisanga mu biharuro vyavuye mu rusasuma yakoze mu mwaka uheze, ibice 35% by'abarundi bigizwe n'urwaruka. Mu gihugu cacu tukaba dufise ikibazo c'ubuzi buke. Ishirwaho ry'uno mugambi rije mu ntumbero yo guterera mu yindi migambi leta y'u Burundi yashizeho ijanye no kwitunganiriza imigambi kugwaruka, ariko kandi ni mu ntumbero yo kwitaba akamo duterwa n'indongozi z'igihugu kajanye nuko kugwaruka bwo kwitunganiriza imigambi. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka, ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganije. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duhe ubushimwe abazoba babaye abambere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice ca kane, uwo mugambi Exotalent n'akaryo keza ko kwerekana ko urwaruka rushobora gutungwa n'ingabire zabo, bakibeshaho, bagatunga imiryango yabo, bakanateza imbere igihugu cacu ciza c'Uburundi. Muri uno mugambi tuzoshigikira urwaruka 100 bazohabwa inyigisho bongere bakurikiranwe buri munsi ku bijanye no kwiteza imbere biciye mu ngabirano bafise. Urwaruka rurenga gato 135 nabo bazoshikirwa indirectement biciye mu bikorwa tuzotunganya muri uno mugambi Exotalent. Ibice nyamukuru bigize umugambi ni bikurikira: igice ca mbere muri ano mezi 3 kuva mu kwezi k'umunani gushika mu kwezi kw'icumi, twari twihaye ihangiro ryo gushinga ishirahamwe rizoba riyoboye ibikorwa byose. Tuzokora hamwe no kurondera abazodufasha mu kurangura neza umugambi. Narashoboye kwandikisha ishirahamwe ryacu mu kigo c'igihugu ADB. Narashoboye kwegeranya umugwi ugize n'abantu 5 bazomba hafi mu kurangura n'umugambi. Narashoboye kwegera no kuronka abapartenaire tuzokorana yishirwa mu ngiro y'uno mugambi. Hari n'abandi bapartenaire tukiriko turaganira, vuba byose tuzobishira ahabona. Muri kino gice ca mbere nyene dutegekanya kuzohamagara urwaruka biciye muri appel à candidature, aho tuzoba turiko turandika urwaruka rwifuza kuzokurikirana inyigisho zijyanye n'impano zabo. Muri abo bazokwiyandikisha niho tuzotanguramwo urwaruka rwa mbere ruzoronswa inyigisho.
igice ca kabiri kuva mu kw'icumi gushika mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2026 dutegekanya gutanguza icese ngaha mu ntara ya Bujumbura ibikorwa by'ikigo c'urwaruka citwa Eclotalent. Ico kigo kizokwakira urwaruka rufise impano zitandukanye. Muri iki kiringo nyene hazotangura ibikorwa nyizina bijanye no gukomeza impano z'urwaruka. Tuzotangurana impano zibiri arizo ubuhinga bwa none hamwe no gucapa. Twarategekanyije ibikoresho n'abahinga muri izi domaine zibiri. Bano bahinga bazotanga inyigisho bongere batange ubumenyi ku bijanye no kubeshwaho n'ingabire yawe uri mu rwaruka. Tuzonatanga n'impamyabumenyi ku rwaruka ruzoba ruhejeje ivyigwa. Bamwe muri bo tuzobafasha kurondera ama-opportunity ajanye n'ubumenyi bazoba baronkeje. Igice ca gatatu kuva ku kwezi kwa kabiri gushika ku kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi 2026. Muri kino gice tuzobandaniriza aho tuzaba tugejeje ibikorwa, ariko cane tuzoshimangira no ku zindi ngabire zisanzwe ziri muri uno mugambi: kuririmba, gutamba, gushona, imideri n'izindi nyinshi. Tuzokwakira urwaruka twongere dutunganye inganda z'inyigisho zijyanye no guteza imbere zino ngabire mu rwaruka rwacu. Inyuma yaho uno mugambi Eclotalent uzotunganya ihiganwa. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganyije. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duhe ubushimwe abazoba babaye aba mbere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice ca kane ari naco ca nyuma, mu kwezi kwa gatanu hamwe no ku kwezi kwa gatandatu, turiko turegeranya twongere dushira ahabona ivyamwa vyavuye muri uno mugambi. Promotion des jeunes talents bénéficiaires du projet Eclotalent. Nzoheza mbandanye ibikorwa vyanje ninamara gusubiza runo rugori, kuko uno mugambi utazoherana n'ikingo cane ca Miss Burundi. Uno mugambi wanje uzorangurirwa mu ntara ya Bujumbura yagutse, kuko nashimye gutangurira mu kibano aho mbaye. Ariko binkundiye ntikizombuza gukorera no mu zindi ntara zigize igihugu cacu, kandi no mu ntara cane cane naserukiye. Mu bikorwa maze kurangura hagati mu ntara hari ugukorana na CPTB, Centre de Promotion des Talents du Burundi, aho nagiye mu ntara ya Gitega n'ihigwana ryari ryateguwe n'ico kigo. Turacari mu biganiro n'abarongoye kino kigo kugira turabe ingene twobandanya dukorana kugira dushigikire urwaruka kandi n'abo bantu bari batowe mu iryo higanwa. Mu bikorwa tumaze imisi hari amanama atandukanye twitavye, aho twakurikiranye ibiyago bijanye n'amahoro, uburongozi, uruhara urwaruka mu iterambere ry'igihugu cacu. Bikaba biriko biradufasha kugarisha ubwenge mu bijanye n'imigambi y'iterambere ku rwaruka. Bubahwa bashingantahe, bapfasoni, bamenyesha amakuru namwe batumire bahire. Mu gusozera nifuza gusubira gushimira abantu n'amashirahamwe yose yadushigikiye kuva mu ntango ry'ihiganwa n'ubu bakiriko badushigikira. Nifuza kandi gutera akamo abipfuza bose kudushigikira mw'ishirwa mu ngiro y'ino migambi yacu. Turabahaye ikaze, mutube hafi, mudushigikire, nakareba abarundi barayamaze ngo umutwe umwe ntibigira inama. Yego tujane, murakoze cane kuntega yombi. Mwiriwe neza mwese, banyakubahwa batumiye, abarongozi batandukanye, hamwe namwe mwese mwaje kutuba hafi kuri uyu munsi w'iteka. Ndabashimiye cane kuba mwafashe umwanya wanyu kugira ngo muze kumva no gushigikira umugambi wanje. Ndanezerewe cane no kubakira kuri uyu munsi. Umugambi wanje witwa Ubaka Kazoza. Ni umugambi wavutse kubera kubona uburyo abakobwa n'abakenyezi bakora nk'aba-headmason, abo bakaba ari abafasha b'ububatsi, bari bashoboye kuba abamason, muga ntibikunde kubera ko babuze uburyo bwo kwihereza amahugurwa kandi bakaba basanzaye. Uwo mugambi uje gutanga inyishu kuri ico kibazo
kugira abo bakobwa n'abakenyezi bashobore kwiteza imbere mu buryo burama. Ibice bikomeye by'umugambi ni ibi: guha abakobwa n'abakenyezi bo muri komine Gitega bavyifuza inyigisho za masonnerie ku buntu, kubaha kandi amahugurwa ajanye n'ukuntu umuntu yomenya gukoresha neza amafaranga yiwe, ivyo bita mu gifaransa gestion financière moderne. Izo nyigisho zikaba zizomara ikiringo c'amezi 10. Kubaha kandi ibikoresho vy'akazi n'ibikoresho vyo kurinda umutekano, arivyo bita mu gifaransa amakaske, amabote hamwe n'ibindi. Kubashira hamwe kugira ngo biborohere kuronswa akazi ahantu hose haba hari inyubako z'ubwoko butandukanye, ibikorwa vy'inyubako z'ubwoko butandukanye. Uwo mugambi uzorangurirwa mu ntara ya Gitega, muri komine ya Gitega nyene. Akamaro uzogira nuko abakenyezi n'abakobwa bacu bazoronka ubumenyi, bagashobora gukora neza kandi bahembwa amafaranga asumba ayo bahora bahembwa nk'aba-aide-maçon, bakagira uruhara mu kubaka igihugu cacu. Abo bizoba bigenewe n'abakobwa n'abakenyezi nk'uko nabivuze, muga hazoba ari aba-aide-maçon hamwe n'abandi bose bazoba bifuza kuronka izo nyigisho. Nashaka gushimikira ko tutibagiye ko uwo mugambi uzungukira kandi n'imiryango yabo, abafise abana bakungukiramwo hamwe n'abo mu kibano bose. Kuva natowe maze gukora ibi bikurikira: naratembereye mu ntara ya Gitega, canja kuvugana n'ubuyobozi bwaho kugira ndabe uburyo tuzoshira mu ngiro uyu mugambi. Mu nyuma naragiye gusuzuma centre CEM Bwoga, ariyo centre d'enseignement des métiers iri Gitega, aho basanzwe bigisha imyuga na masonnerie irimwo, ndiga uburyo bukorwamwo n'ibibanza bizokenerwa. Maze gufata ingingo ko ariwo muce tuzokoreramo ayo mahugurwa, twabandanyije tuvugana kugira turabe ryari abo bamason botangura kwiga. Kandi ejo bundi naruguruye societe yanje bwite izomfasha muri ico gisata. Iki gihugu kizoronka abamason bashasha b'inararibonye bazoshobora gufasha mu gikorwa c'iterambere ririko rikorwa mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politiki. Kubaka bisaba abamason babishoboye, kandi uyu mugambi uzotanga inyishu y'ukuri. Abarundi n'urwaruka cane cane abakenyezi bo kwitega ko iki gikorwa kibazigamwo amahirwe yo kwiga akazi, kwiteza imbere no kugira uruhara mu kubaka igihugu cacu. Ndabashimiye cane abo bose banshigikiye n'abamfashije mu buryo ubwo aribwo bwose kuva ngiye muri iri higanwa rya Miss Burundi gushika n'ubu. Ndaboneraho guhamagara abo bose bashobora kuba abashigikira hamwe n'abakunda iterambere ry'igihugu cacu. Tuzofatanye kugira uyu mugambi ube w'iterambere ry'abakenyezi hamwe n'igihugu cacu muri rusange. Murakoze cane kukunyumviriza, nizeye ko hamwe twese tuzoshobora kubaka ejo heza h'Abarundi. Imana ibahezagire. Good morning, distinguished guests, respected members of the media, ladies and gentlemen, good morning one more time. It's really, truly a privilege to stand before you today at this important moment in my journey and in the journey of many young Burundians. Before I begin, let me express my gratitude to each of you for being here. Your presence is not just a symbolic, it is a powerful message of encouraging the organization, for being with us, for giving me this platform, and all those who have stood by me with advices, moral support, and faith in my vision. Ladies and gentlemen, when I look at my country, I see hope, but I also see challenges. I see children with dreams as big as the sky, but without the tools to reach them, I see young people full of heart, talent, energy, and creativity, but too often held back by poverty, by lack of education, by hunger, or even by the harsh reality of living on the street. It is from this reality that Tambugwaruka Turashoboye was born. The name means rise youth, we are capable. It is not just a title, it is a call to every children, every young person to rise above their circumstances and believe in their strength.
This project is built by 3 key pillars, which is, first, I will start with the education, because every child deserves the right to learn, to dream, and to grow. Secondly, health and nutrition, because, as I always say, a hungry child cannot study, cannot create, cannot flourish. Third, arts, child protection, and empowerment, because no child should be left behind and every young person should be equipped to build a brighter future. Arts, because expression and creativity are powerful tools for healing and empowering. We will begin in Changuzo commune, where the need is urgent, and where I also got the chance to go visit and saw the need of the kids. We plan to expand into 5 provinces. This is not just a project, but it will depend with how we will see the vision is going. Achievements so far, since July 25th, when I was honored to be elected as the second runner-up Miss Burundi 2025, I have not waited. I created a foundation, organizing, planning, preparing the ground in Changuzo, where we visited Changuzo and saw how the kids are living, but also planned on how we're gonna help them. We are proving that when young people decide to act, change begins immediately. What will this project bring to Burundi? First, it will help reduce the number of children in the streets. Second, it will empower a generation of educated, healthy, and creative young people. And third, it will strengthen peace and security, because when youth is given opportunities, they choose hope over despair and construction over destruction. The national contribution. The future of Burundi will not be built in office alone. It will be built in classrooms, in health centers, in art space, and in every community where a child feels seen, valued, and protected. That is the contribution of Tambugwaruka Turashoboye. I wish to thank again all those who have supported me since the very beginning of Miss Burundi, and those who continue to believe in the power of this vision. Without you, this project will remain only a dream. With you, it becomes reality. I want to thank again the Miss Burundi for giving us the opportunity to go open our society at Adebe, where I opened before yesterday my society, which will be named Tamba Rise Company. Let me close with this thought: when we raise a child, we raise a nation. But also, ladies and gentlemen, no project grows alone. Today, I'm calling on partners, whether institutions, organizations, or individuals, to work with us, to invest not just in initiatives, but in the lives of Burundian children and youth. Together we can lift a whole generation. Together we can build a Burundi we all desire to see. Tambugwaruka Turashoboye is not only my project, it is a vision for all. A vision of Burundi where no child is left behind and no young person is told you cannot, because we all can. Thank you. Banyamicubahiro muri hano, bashingantahe, bapfasoni, bavuga ibimenyeshamakuru bitandukanye, namwe bashitsi bahire, mwaramutse. Nanguye gushimira Imana yo yadushikanye kuri uyu munsi, ikatuzana ikadushikana amahoro. Nongere nshimire n'abatanze ingufu zabo kugira ibi bintu bishoboke, kugira uyu munsi ugwaruka nkatwe tube turi imbere yanyu, turiko turabashikiriza imigambi yacu. Nshimire na mwebwe mwaje kudushigikira, kuko ntawe utambaye irorero. Imana ibahezagire. Umugambi wanje nawise ingurube z'ubwigenge.
umugambi wanje uje gutanga inyishu mu kuronsa abakenyezi uburyo buramye bwo kwiteza imbere. Umugambi wanje ni uwo kuronsa abakenyezi ingurube bagatangura ubworozi bw'ingurube mu miryango yabo. Umugambi wanje urimo ibice ibi bikurikira: mu kubaronsa inyigisho z'ingene gutunga izo ngurube no kubaronsa izo ngurube hamwe no kutora ibice 50% nkabiha iyindi miryango. Umugambi wanje n'uyu ni ukuronsa abakenyezi ingurube, hama zimaze kunguka bakansubiza ibice 50 z'ingurube zungutswe, zimwe nkazigurisha, izindi tukazironsa iyindi miryango kugira ngo umugambi ubandanye. Mu gihe kiri imbere ubworozi bw'ingurube butsimbataye, tuzogura amamashini ahingure inyama z'ingurube tuzishore ku isoko mpuzamakungu, canke dushore inyama z'ingurube ku isoko mpuzamakungu duheze tuzane amahera y'agaciro mu gihugu cacu. Zizane amahera y'agaciro mu gihugu cacu. Bimwe mu vyo maze kurangura, ndamaze kuguruza sosiyete yitwa Style Pro Burundi nzokoreramwo. Ndamaze kuvugana n'aborozi n'abari muri secteur y'ubworozi kugira ngo bankarishe ubwenge, umugambi wanje uzoshirwe mu ngiro neza. Ndangize shimira abantu bose badufashe mu mugongo, amasosiyete yose yagize ico aterera kugira ngo uyu munsi tube turi ngaha. Shimire n'umugwi utegura ihiganwa rya Miss Burundi wadushigikiye kuva tugitangura n'ino saha, ukidufashe mu mugongo, uducira inzira, bakaduha n'impanuro nziza. N'abandi bantu bose mwadufashe mu mugongo, murakoze cane, Imana ibahezagire. Murakoze. Abayobozi batandukanye n'abamenyeshamakuru mwese muri ngaha murarenga, tugire amahoro atangwa n'Imana kugira byose. Nitwa Mugisha Monica Celeste, ababyeyi bigeme yatowe n'abantu benshi uwo bita Miss Popularity 2025. Umugambi wanje ushingiye ku ikawa itagira akanenge, le café bio, ni kuvuga itarimwo ubumara buturuka kuyipompa, nkoresheje igiterwa citwa Neem yirukana ibifushi birya ikawa, canke buva ku ifumbire y'ikizungu engrais chimique irimwo métaux lourds, selenium, cadmium n'ibindi. Iyi kawa ifise akamaro kanini: ibidukikije n'ibinyabuzima ntivyononekara, protection de l'environnement et de la biodiversité. Hama ikaba izokwinjiza igihugu amafaranga menshi y'agaciro, amadolari, amayero, yuan n'amandi, kuko ishobora kugurwa igiciro gatatu yayo ikawa yacu igurwa. Nifuza rero gutumira mwese muri ngaha n'abatashoboye gushika ngaha bifuza iterambere ry'igihugu gushikira uyu mugambi wakazoza. Dufatanye mu nda twese hamwe tuzotera imbere, ngo tujane tugire amahoro. Munkundire mbanze shimira Imana mushobora byose yaduhaye kuramuka, kuko byose tuyikeshayo, icubahiro cose n'ikibi cayo ubu no mu myaka yose. Urugendo twabayemo muri iri higanwa Miss Burundi rwarerekanye ko urwaruka rw'u Burundi rufise imigambi myinshi kandi rufise n'ingabirano nyinshi zitandukanye zishobora gukoreshwa mu kubaka igihugu, mpereye kubateguye ihiganwa gushika ku bigeme biyandikishije kugira ngo bashobore kuja muri iri higanwa. Abigeme bitabiriye rino higanwa bararonse akaryo keza ko guhabwa inyigisho zitandukanye n'abahinga batandukanye mu bijanye no gutegura imigambi, irondoka rijanye n'amagara meza, imico n'akaranga, ndetse no kugendera igihugu ibibanza vy'iratiro kugira ngo bamenye igihugu bagiye guserukira mu minsi iri imbere. Kabaye akaryo keza kandi
kugira ngo bunguke mu bumenyi, kuko bagitangura mwarabumvise abamenyeshamakuru batandukanye barabanditse ko bavuga ingene bavuga imbere y'abantu, amakosa baba bakora, ariko kandi kabaye akaryo keza ko kugira ngo twerekane ko umuntu umuhaye akanya ko kwiga, ko kumenya ibisumba ibyo yari asanzwe azi, ashobora kuvamo umuntu muzima kandi yunganira mu gihugu. Mwarabumvise mu gice ca nyuma c'ihiganwa ingene bavuga, bakavuga imigambi irashe, bakavuga batomora, bakavuga indimi neza. Nico twari tubasaba, nico twari tubakeneye ko kugira ngo bikunde ko dushira mu ngiro umugambi w'igihugu cifashe mu 2040, umugambi w'igihugu usaba yuko igihugu coba giteye imbere mu 2060. Rero barerekanye ko bashoboye. Shimire rero ubushikiranganji mu byo bujejwe bwabonye iryo higanwa, mu byo bujejwe harimo igisata c'ingenzi, bwabonye ko iryo higanwa ari ryo gushigikirwa, kuko umwigeme w'umukobwa, umwigeme w'umurundikazi nawe arafise ico ashobora guterera mu iterambere ry'igihugu. Ndashimira cane amashirahamwe yegamiye leta n'ayigenga bashimye gufata mu ngiro kino gikorwa. Abigeme mwumvise imigambi yabo, mwumvise ko itagamije kubateza imbere bonyene, izoteza imbere imiryango yabo, iteza imbere n'igihugu muri rusange. Ivyo rero ntawe utobishigikira, mpamagarire n'abandi batashoboye kubikora ngo nabo nyene bagire ico baterereye kugira ngo twese hamwe bikunde ko dushira ingufu hamwe duteze imbere igihugu. Ndashimiye cane abavyeyi bashimye kureka abana babo mu higanwa, duhimiriza ko n'abandi bobatumira kubera ko mwabonye ico bavuyemo kandi bimirije kwereka byinshi birenga ibyo baberetse gushika uno munsi. Nakaryo keza rero kuko umwigeme ashigikirwa agashika ku ntambwe ishemeye. Shimire cane umugwi ujeje gutunganya rino higanwa, kuko baraye bicaye bakirirwa baragenda kugira ngo ibikorwa bishobore kugenda nk'uko byagenze, bakoresheje ubuhinga bugezweho mu bijanye no gutunganya ibiteramo, mu bijanye no kumenyekanisha amakuru kw'isi yose. Ndashimira cane ibimenyesha amakuru, ntibigeze batureka ngo tugume twenyine dutambe twirorera, baraduherekeje mu ntango, baraherekeza iyi migambi y'abigeme, baranabatumira mu maradiyo yabo no mu mateleviziyo yabo kugira ngo bagende barahimiriza urundi rwaruka ngo rukure amaboko mu mpuzu, rukore rwijukira ibikorwa by'iterambere. Sozere rero nibutsa bano bigeme bacu ko aba bantu bose bakoraniye ngaha n'abandi bose bariko barabashigikira, si ibintu twofata minenegwe. Abantu baba babiteze ko byinshi, baba bashaka yuko kumushika kure, mugashitsa kure na batonyi banyu. Ibi tubakoreye, ibi bariko barabakorera murabikorera n'abandi, gutyo tugira umugirwa mwiza wo gutezanya imbere, guteza imbere igihugu, imiryango yacu iheze yororokera. Ndangize ngira nti ingo tujane neza. Itandukaniro ry'abateguye ihiganwa rya Miss Burundi 2025 n'abandi bari bamaze gutangura kubikora, ubu ntitwoshoka tubabwira itandukaniro kuko murabona turacyari mu nama. Muri ico mubamenya coco nuko ivyo twatumye ingoma abateguye iri higanwa ry'ubu babikoze ku buryo leta y'u Burundi yabishimye cyane. Namwe mwaravyiboneye niho mwari muri, barabonye ko ibikorwa byagenze neza, babatoreye ari bari imbere yanyu, n'ubu imigambi yabo baciye ko yabashikiriza, murumva ko atagasebwa karimo, murumva ko imigambi yabo ikomeye cyane. Cyo ni cyambere babwigira kabiri, abenshi bibaza yuko kugira ngo haboneke ishirahamwe ritunganya Miss Burundi ko ari abantu dutora gutyo twiyumvira gutyo tukabatora uko. Oya, harabaho competition, harabaho ihiganwa ry'abipfuza gutunganya Miss Burundi, haraba avis d'appel d'offre, abantu bakaza ari benshi bagahigana. Rero ingoma yatowe mu zindi zari zahiganywe, ibarusha ubuhinga bwari bwashizwe imbere igihe muri dossier d'appel d'offre. Nuba yuko rero ingoma ndashaka nababwire yuko imaze gutorwa, twatohoje dusanga n'abantu basanganye ubuhinga budasanzwe, ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane
mu bintu nk'ibi kandi ntitwabibatanye ngo babikore bonyene leta ibicishije ubuyobozi bukuru bujejwe igisata cya mukerarugendo yagumye bakurikirana iraba yuko biborohera aho bibagumira leta ikabafasha ico bakeneye ko leta ibafasha ikagikora mwarabonye neza yuko babikoze mu bwitonzi ntangere n'ubuhinga budasanzwe rero bana babwira cyo ku bwa leta aho tugeze uyu munsi kwino saa turavugana turakenguruka cyane gose igikorwa cyakozwe na Ingomag cyane gose abo nsabira ari ngaha ko twabakomera amashi ngira ngo nkuko mubizi abahora bikora ntitubagayiye babikora neza kandi cyane kandi ubwabo ni nabo batanze imihoho burya siko bari mubizi nabo batanze imihoho bati twebwe tukishaka kubandanya ibikorwa gerageza abandi nabo no hacaba rero ihiganwa ryavuye ritora Ingomag nabo nyene bari bagerageje ko bashobora mugabo urabona uyu munsi ngibi bintu byo guherekeza iki gikorwa kitagarukiye kuba kurona gusa no gutangaza abatsinze n'abarushijwe ngo bace bagarukirizaho urabona ko bakoze igikorwa kidasanzwe kitariko icyo guherekeza imigambi yabo kandi baranabafasha cyane no kubarondeza abapartenere kandi na leta maison iguma idodora muri leta isaba icyo no kwita renfort kuri muri leta kugira ngo aba baroreya baze bashike kuri iyi migambi biyemeje ni ikintu gikomeye cyane barakerebutse kandi barakora kandi babikora mu bwenge n'ubwitonzi rero ubudasabwa buriho namwe murabubona kuko iki turimo uno munsi nticyari bwigere kiba igihe giheze ntibari bwebwa abahamagare ngo nimuze mumvirize ya migambi ubu rero tugira dufashe mu kwishyira mu ngiro ibirahambaye cyane n'aba batowe abamizi batowe bacabona ko batatanye ikivi bacabona ko tabatereye imibarabara bacabona ko bashyigikiwe ni byiza cyane nibaza ko ibibazo bashoboye kwishyura byo bari amwe baba ari cyo ntabwo udashobora kwimaza hari icyo bibazo naba saba amakosa mwambajije muti icizere dufise muri bano bigeme twebwe tugisaba ngo biyandikishe twavuga tuti reka twerekane ko ibintu bishoboka guhinduka ko umwigeme nawe afite icyo aterera mu iterambere ry'igihugu twahamagaye benshi hari abo tutazi hari abo twari tumaze kubona mugabo nibaza ngo nta bucuti burenze ubwo bwari buhari twarize kubabona twarize kubamenya twarize kubonaho icyo nokwita bakomereye point fort n'amafaiblesse yabo rero nk'abakuru babo tugenda turigira hamwe ko ubuzima n'icigwa kandi camaho turaba ingene twogenda turazirikana ku ntambamyi ziriho kugira ngo zama zihari kugira ngo umwigeme ashobora kwiteza imbere tubafasha no kugira ngo bagende ku ntambwe ku yindi mu migambi yabo rero icizere cacu kiri muco twashize imbere tubafisemwo nuko twabonye ari abana bemera kandi bemera kwiga bemera guhinduka bemera gukurikirana ngira ngo nivyo no kwita bigoye gucongeza bita ama challenges ntibasubira inyuma kuko iyo abandi bari kuba bahagarikiye mu nzira ko muraza amahiganwa kenshi aratera ubwoba ariko amezi 6 si make muriko muriga umuntu akemera akaguma muri iryo higanwa etape ku yindi akabandanya yiga rero intambwe bashitse ko irashemeye ariko ni nk'intango kuko ubu bageze mu buzima bw'akazi bababwiye ko buguriye amasosiyete uno munsi ntibakira abana bo kwa naka ntibakira abana bo bitwa aba CEO b'amaentreprise bitwa abajejwe abandi mu mashirahamwe rero ni intambwe ikomeye umuntu abageze ko ategerezwa kwiyumva ni intambwe kandi umuntu aca bugufa akiga kumviriza impanuro kugira ngo ashobore gushika kure hashoboka hari ababa baramutanze muri ico kibanza arimwo turabona ko ari abana bafise ugutwi batega amatwi abandi kandi biga cyane uravye ko bamwe ariho bari bageze amashuri none uno munsi bakaba bashinzwe amabanga akomeye rero turafise icizere yuko bazobera akarorero abandi
intambwe ku yindi tuzojana bashobore gushitsa imigambi yabo, ariko kandi ikiringo tubafise ni gito kizoherana na manda yabo, twizera ko ivyo byose bazoba barize kuva mu ntango ry'ihiganwa bazoshobora kubandanya babikorera ko nk'umushinge bashitse kure imigambi, banaha akazi benshi bashoboka, bafashe igihugu nk'uko gitegerejwe gutera imbere nk'uko tubyizeye. Mwavuze muti imigambi yabo tuzoshobora kuyikurikirana gute? Hariho mwarabonye abantu bagiye barabigisha mu bisata bitandukanye bijanye n'ingene hatunganya imigambi. Abo bantu ntibari kure, babandanya baganira nabo, ariko kandi tubandanya turondera n'abandi babafasha. Mu minsi yeze mwarabonye ko babona n'uwitwa Keti Ruhara asanzwe afasha urwaruka guteza imbere imigambi yabo no gutahura ingene batunganya imigambi. Nibaza ko bahakuye byinshi. Rero ico dushobora gukora nka organisation ni ukuguma turondera abantu babaganiriza, kuko burya iyo umuntu akuganirije neza ukagenda urandika ntubura utwuhakura tugenda turagufasha guteza imbere umugambi wawe. Rero twibaza ngo ico kizodufasha kugira ngo tubahe ibikenewe bashobore gukomera mu migambi. Hanyuma ikindi tuzokora ni uko amezi 3 azogenda arahera tuzogenda turabikorwa byabaho bishitse. Rero tugiye turabiraba ni ukuvuga ngo nitwiza bakitagenze neza tuzobafasha kugira bakigorore hakiri kare, ariko nk'uko twabivuze imigambi yabo tuyikurikirana umwaka umwe gusa, amezi ariko aratujana. Inyuma yaho twizeye yuko tuzosanga bashobora kwibako bagashitsa imigambi yabo kure cyane hashoboka. Rero turafise mwarabonye ko bagendeye aba gouverneur b'ama province mashasha, nabo nyene bari mu bavyeyi bazofasha kubarera kuko bazogenda gukorera mu ntara zabo. Dufatire kuri finale yatanguye ryari, uko twagiye turabona aba bakandidate bagiye barigenza, nuko twagiye turatanga amanota. Ikindi kintu peut-être mutari muzi nuko twari dufise umugore ujeje gukurikirana ku munsi ubuzima n'imibereho y'abakandidate kuva bagishika kuva bari muri boot camp gushika ku munsi dutangaza. Ivyo rero twarabibayemo kuva muri quart de finale, demi finale na finale. Hariho aba coach, hariho aba encadreur bagumana n'abigeme ku munsi kandi nabo baratanga amanota. Rero abo bagumana nabo ku munsi baraduterera ivyumviro, baraduha appreciation yabo nabo, kuko nabo bari bafise fiche d'évaluation yiwabo, natwe twagira fiche d'évaluation yiwacu. Rero uvuze ngo umwigeme mwamutoye canke mwamukuyemo canke mwamutangaje irya joro uba wiyenze gose, kuko dufatira ku bintu byinshi cyane, dufatira ku makuru menshi, dufatira ku manota menshi aba yateranijwe kugira ngo dushobore kuvuga tuti uyu turamuhurije ko, uyu turamushigikiye, uyu turamutanze mu bategura ino higanwa abe nka Miss Burundi canke abe nka Miss photogenique. Alors Miss photogenique twamutoye gute? Miss photogenique twamutoye kuko twabona tuti hariho akarusho yakoze, hariho akarusho kiyongera. Mwavuze neza icyo amafoto yasohoye itariki ya mbere ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2025, sibijya gusa mwebwe n'ibijya mwabonye, twebwe hari ibindi twabonye. Nico tunabwiye yuko mu gutanga amanota ntitwisunga ku kintu kimwe, twafatiye ku bintu byinshi byabaye kuva tukibabona umunsi wa mbere hano muri no hotel Marseille Hotel. Nibaza yuko abo twari kumwe itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, abigeme bagiye baraduca imbere, twaciye dutangwa kubakurikirana imbuga ngurukana bumenyi zabo, ivyo bavuga, ivyo bandika, ivyo ingene bigenza. Twaragerageza no kuronka amakuru yabo mu kibano, imuhira yigenza gute, kwishuri avugana gute n'abantu. Rero ivyo bintu byose ni ibintu twe twatangiye mu kwezi kwa kabiri tukibabona umunsi wa mbere baje imbere yacu. Hama rero hari initiative umunsi yagiye akora, umunsi yagiye akoresha imbuga ngurukana bumenyi ziwe, umunsi mu biganiro yagiye atanga. Abantu bigeme twarabarungitse mu radio menshi, twarabarungitse imbere menshi makuru byinshi. Hama umunsi twarumviriza, turafata umwanya mu gutanga amanota, tukumviza ivyo yavugiye mu kiganiro kanaka, tukumviriza ivyo yapubliye, tukaraba video yakoze ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, tukaraba initiative yakoze. Rero muri uteranyije ibintu byose niyo twagiye tuvuga tuti turahuriza kuri Jennifer tuti hariho ikintu yarusumbije abandi, hariho ikintu dushobora kuvuga tuti iki kintu niwe cihariye wenyene muri ino higano. Rero niyo mwabonye twaciye tumupima muti igihe shape mwari mwifise muri joro nyene. Nibaza yuko musanzwe mutegura ibiteramo, murazi yuko dutegura tugategekanya, sivyo? Rero umuntu atazi yuko uri kurategura amahiganwa utegekanya ibintu bitandukanye aba yihenze gose. Rero imbere yuko tuza kwicara hajya twategekanije ibintu bitandukanye. Hama rero kandi turashobora gushika aho dutangariza abarundi
n'abariko barakurikira iryo higanwa uwatowe kuba umwigeme Miss Photogenique. Rero novuga nti ni hamwe nyene abarundi bakunda polemique canke bakunda gutora ibibazo ahatari ibibazo, nta kibazo na kimwe byari biteye. Twarashoboye gushika kuri iyo position yose yo guhera mu kwa kabiri dukurikirana umuntu gushika ku munsi wa nyuma w'ihiganwa, hama turamuha agashimwe. Ako gashimwe rero twari twagategekanije, ariko umva twavuga tuti mu manota tuko turadelibera uje munsi wa nyuma twicaye hajya muri CPIP niho tuza gufundika icyanyuma. Ahandi ho mu gutanga amanota turavugana iminsi yose, ibaze ko ababigeme barabizi yuko amasaha 28 mbere yo kwiganwa riba twaricaranye nabo turamarana isaha irenga tuko turayaga tuko turadiskita. Ibyo bintu byose biba mu byo bamenyesha makuru mudahari, ariko twarafashe umwanya munini yo kuvugana, wo kubagendera, wo kuyaga nabo. Rero novuga nti yabaye exercice nziza yatumye tubona 24 heures avant l'événement twicaranye nabo tugavugana, tukabumviriza, tukabankohaja. Twarabonye ibintu byinshi, twarumvise ibintu byinshi, hama kandi ko ari kugira ngo tubategure kuza imbere y'abakurikirana higanwa, y'abantu bose bazo bari kwadukurikirana kuvuga ngurukano menye kugira ngo dushobe kuronka produit nziza, dushobe kuronka resultat nziza. Rero nibijya mwabonye, rero ufatiye kuri kajya kantu gatoye ko gutangaza Miss Photogenique muri rya joro ukagafatira konyine utagafatiye muri rusange ibindi bintu byose process yose uba wihenze gose. Ico gituma ndababwiye nti sindi gango uvuge ngo deliberation yagenze uko ariko ndababwiye yuko hari process niniya yatumye dushika kuri rya resultat yo gutora no gutangaza Miss Photogenique muri rya joro. Hama rero irya échappe ni byari byategekanijwe, ariko tuvuga tuti turaza guteranya amanota ya nyuma turavye n'amavote. Mwibuke yuko amavote yaba clôturé saa 2 z'ijoro. Ni kuvuga yuko tudesida inota rya nyuma mu gihe uwa nyuma ahejeje kuvota saa 2 z'ijoro, amanajuru y'agacitiranya byose gushika public itubwira. Rero twari twategekanije, ariko ntitwari tuzi tuti mu mavote naho biza kugenda gute. Rero tuca dutangaza uwatowe kuba Miss Photogenique. Hama byagenze kujya byagenze, umuntu arashobora gutorwa, hama akavuga mu nyuma akavuga ati jewe kino kibanza ndavye n'ibindi bintu biri imbere yanje, reka ndabibangire ko canke nsubize bino teka mwampaye. Ivyo birabaho, nibaza yuko ari ahubwo ni novuga ni sagesse abarundi dufise. N'ubu murabona ko hariyo n'ababikora, kuko hariyo n'abashinzwe amabanga uherutse mwabonye yuko nabo nyene basubije amabanga. Rero nibaza ko ari sagesse. Rero twebwe twibaza yuko ivyo twakoze nivyo twagize gukora twarabikoze kugira ngo Miss Photogenique abeho kandi ashobore kuronka iteka ryiwe. Hama decision igaruka kuri kuwatowe nawe tuca tuyubahiriza uko nyene, hama tukaca tumwifuriza kugira amahirwe no kuronirwa mu bindi bikorwa arimwo abari karakorera igihugu. Murakoze. Icyo nashaka gushiramo kijanye n'uwabajije ati mbega azosubirizwa, yavuze ko ari échappe yabonetse ku munota wa nyuma kandi itari isanzwe mu higanwa. Kumbure mu yandi mahiganwa umuntu azoraba izindi yongeramo mu gihe byokenerwa, ariko ntasubirizwa kuko twabikoze kuko yabikoreye. Rero nk'uko perezida wa Jura yajeje kubivuga, nta wundi yari yakoze nk'uko yakoze, kandi iyo umuntu akoze agashimirwa bimutuma akora gusumba uko yari yakoze. Rero ntawe ari kubireka ngo birengane, uko twavuze ko dushira imbere amatara y'abigeme b'abarundikazi kandi tuyagaragaza tukayashira ahabona, abantu bakabona ati uyu muntu yakoze. Rero ni ntasubirizwa kuko n'ubundi ntibyari bisanzwe mu higanwa, duca turibiga. Nari nabivuze, ni azaba ari gucapa, kuririmba, gutamba, n'ubuhinga bwa none n'izindi nyinshi, yaba icyo umujene ashoboye kandi tutari bwanabone mu Burundi. Ego hama mwema bagira ati ngo social media doesn't pay, ngo gute bizoshobora izo mpano ngo zishobore gushira ahabona, ngo na gute leta izofasha kugira ibyo bikorwa bitungane. Izo nyine bazi yuko yoba ari position ndende kuja muri leta gishobora kudufasha yuko ngo social media atangura gupenya mu Burundi, ariko izo ngize ca biduca intege
social media ni ahantu umuntu ashobora kwidandariza ibintu vyiwe agashira ahabona ibikorwa asanzwe akora, ari navyo tuzokoreramo cane. Je natekanyije yuko nzoshiraho platform y'umugambi wanje aho nzoca ngenda ndashiramo abajene tuba turiko turafasha kugira ngo bashobore kwimenyekanisha nabone, abantu bashobore kubona ico bashoboye. Ikindi ca kabiri nabo bari bamaze ati ngo nabahe abapartenaire tuzokorana. Abapartenaire tuzokorana nkuko nari nabivuze mu bigize umugambi wanje mu gice ca kabiri, navuze yuko nzotangurira mu maformation numérique hamwe na art. Rero mu maformation numérique tuzokorana na Skynet, aribo basanze bakora mu bintu by'amaformation numérique, bakakora ibintu bitandukanye, bakigisha Excel, PowerPoint, marketing digital. Rero ico kimwe na aho tuzoronsa amapera ya candidature ngo dushobore gucagura abo bajene hama baze biga ivyo bintu bizofata nk'amezi 3 gushika ku mezi 6, kandi bahejeje kwiga izo formation aho muri numérique bazoca baronka n'amacertificat, ariko ntibizoherera ngaho, tuzoba tubafasha no kubafasha kurondera ubuzi, tukabakurikirana professionnellement. Ikindi naco nari nabajije ati ni iyahe myaka umugambi wanje werekeye. Umugambi wanje werekeye urwaruka rufise imyaka 12 gushika kuri 25. Hama mwema mfite ati ngo kubafasha nyimba zobafasha kudadaza ingabire zabo ko bitoherera muri sensibilisation gusa, ariko ego cane bizohera muri sensibilisation gusa. Umugambi wanje hazoba hariyo centre d'accompagnement y'abo bajene, aho bazoza tukabafasha gutangura izo ngabire zabo, tukanabafasha guhindura iyo mentalite nk'ubu nari nabivuze, aho aussi tuzonabafasha kudaraza izo mpano zabo kugira zishobore kugira ico zibunguriye mu buzima. Ego cane, murakoze. Nanje ikibazo ca mbere bambajije kubera iki nashimikiye ku bakobwa n'abakenyezi. Bwa mbere masonnerie umwuga ukora bose, abagabo n'abagore bose barashoboye kuwukora muga abenshi bawukora n'abagabo. Je nico gituma naraze ndavuga nti aba bakobwa n'aba bakenyezi nibo bakeneye cane umuntu abegera akabashigikira kugira nabo bashobore kubikora, kuko nabonye ko ico bakeneye ari ikintu gihambaye cane, gushaka bari baragufise, kandi ayo maformation baba bakeneye nazinze cane, kuko bivanye n'uburyo baba bafise birabagora kuyigira. Tukaba tuzi kandi ko mu bisanzwe abamason barahana amaformation bo nyene ku mashante, muga aba bagore bivanye n'ivyo baba basanzwe barimo, abasanzwe bafise imiryango, nubwo baronka uwundi mu mason abigisha baca batandukana, mu nyuma bagaca bakenera gusubira kwiga, ugasanga ibintu ntibitonze neza. Muga bamaze kuronka iyi formation zoba ndabahaye, bazoba bari hamwe, bazoba bafise n'urupapuro rwerekana yuko bavyigiye, numva bizoca vyoroha gukora. Ikindi kibazo mwambajije ukungene nzoriha izo formation, nimba nzoriha muri arya mahera bampaye maze gutorwa nka première de fille. Ego cane, muvyo nzokora kubijanye n'umugambi wanje, arya mahera arimo kuko n'ubundi bayaduhaye kugira dukore imigambi yacu, ariko kandi nzokenera n'imfashanyo ivuye ahandi, kuko aba bamason si formation gusa bazoronka, bazokenera n'ibikoresho, kandi nanje kugira dushobore kuza ndakurikirana ivyo bariko barakora, nzokenera kuza ndava aho nsanzwe muri Bujumbura nza ndaje Gitega. Urumva amahera azokenerwa si aya formation gusa, ariko jewe nzokoresha ayo nzoba ndonse yose. Mwambaje kandi ukuntu niteguye, hamwe ko nsanzwe niga ibijanye na génie civil, hamwe n'ubu mu ingénieur n'imbago bamason tuzobandanya dukorana n'abazobandanya ndabafasha. Ego cane, ariko kandi sinzorindira gusa ngo mbe mu mason, mbe mu ingénieur. Ndashaka kuvuga yuko gushika ubu hariho abantu bamaze kuza kumbaza ko twokorana kugira abo bamason bashobore kuja kuri tano nayo bashobore gukora.
urumva nishura kandi n'ikibazo kibaza yuko bazoronka ibiraka bazoronka abaza kubabaza ngo bakore kubera ngo ari abakenyezi bo baronka kandi abantu nibaraba gusa yuko ari abakenyezi akarusho gahari nuko kandi bazoba bari forme bagiye mu masantre ayo masantre n'amasantre asanzwe ariko konu ngaha mu gihugu cacu bagatanga certificat umuntu agiye kwiga yabatwi yuko ari mu maso kandi asanzwe abishobora urumva dushize ku ruhande yuko ari abakenyezi bazoba basanzwe babizi ivyo bakora kandi bazoba bari hamwe aho usanga nk'abantu bafise amashanti kenshi bagira ikibazo c'uko akeneye abamason abarondera ahantu henshi hatandukanye ugasanga ntivyoroshe kubatora ntivyoroshe kumenya uwo muntu nimba bishoboye mugaba bazoba bari hamwe azoza baronderere hamwe baje gukora kandi natwe tuzoba turiko turabakurikirana bisigura yuko azokorana na societe yanje ikindi naco mwambajije kubera iki natoye Gitega Gitega murabizi mwese ko ari umugwa mukuru wa politiki kandi nk'umugwa mukuru wa politiki barafise ukuntu bashaka gusubiramo kubaka inyubako zimwe zimwe ko murazi yuko imbere Gitega itari umugwa mukuru wa politiki bisigura yuko hariho inyubako zari zifise uko zubatse bidahuye n'ukuntu ziba zikwiye kubakwa nk'ama administration amwamwe rero uwo mugambi uje nk'intererano kuri ico gikorwa co kubaka gutanga abamason basanzwe bari karishe bafise ubushobozi kandi basanzwe bafise n'ibikoresho bikwiye arivyo birya navuze ama equipement de protection amakaske n'ibiki birya kenshi mwazi yuko usanga abamason atavyo bambaye ku mashantier muga n'ibintu bikenewe cane kandi kuri uwo mugambi wanje mu mason wese azoba afise equipement yiwiwe mwambaje kandi ko hariho ivyo abantu bavuga usanga bibaza bakavuga yuko kizira ku mukobwa yubaka yurira murambaza rero ngo nzobikorera ko gute murambaza kandi ngo hamwe bo twarinda bizogenda gute nzobakuramo canke bazobandanya bakora ubwa mbere nibaza yuko umuntu wese uko abona ibintu bivana n'ukuntu aba yarakuze n'ivyo yagiye arumva muga nibaza ko ico twokorera ko cane umuntu agiye gukora tubonera mu bikorwa yakoze dushize ku ruhande ko ari umukobwa ari umukenyezi hariho ivyo azokora bizotanga ama resultat kandi azobaboneka bamaze guheza formation bakaja kubaka nimba ari chantier ya mbere bazobagiye gukorerako n'ikintu inzu bayubatse twese tuba tuyibona umuntu azobibona amenye ati aba ni baba maso b'abakobwa canke b'abakenyezi babikoze kandi turazi ikindi nashaka gushimikira ko nuko kera turavye ukuntu ibintu vyari bimeze mu Burundi hariho ivyo ibigenewe abakobwa n'ibigenewe abagabo mu guko imyaka yagira agenda hari ibintu vyagiye birahinduka turabona twese yuko aho kera bataja mu ishuri bose ubu bose baraja mu ishuri abakobwa n'abahungu bisigura yuko hariho n'ibintu byinshi byari bigenewe abahungu gusa mu gubu basigaye bakora bose bivanye n'umuntu uko yagiye ariga n'ubumenyi afise turavye n'ubu nyene ama entreprise asanzwe hari no ngaha mu Burundi hari yatwagwa n'abakenyezi nyene abo bakenyezi barakora ariho rero nca mvuga yuko bishitse bagatwara n'inda nuko bisanzwe bimeze nko mu yandi ma entreprise canke mu bindi bikorwa kurya baronka ikonje hama mu bikorwa bikabandanya nabo nyene niko vyogenda sinzobahagarika ngo ndamwirukane ngo nabandanya akora oya umuntu azoza avuge uko yiyumva agwaye ikizoba kimushikiriye cose tuzoraba uko tubikorerako nuko bisanzwe bikorwa murakoze ikibazo ca mbere bambajije kubera iki nahisemo mucankuzo sinzi ko nocishwa mu congereza canke mu kirundi mugabo ni kimwe mu bibazo vyagarutse cane cane so nahise gukorera mu cankuzo kubera yuko ari kimwe mu bigo leta y'u Burundi yashoboye kubaka kugira ishigikire inumbero ya zero enfant en situation de la rue ikaba ariyo na vision jewe nsanzwe mfise kandi nabona yuko abana bose bakugwa mw'ibarabara ngaha mu Bujumbura batwagwa hariya mu cankuzo ikaba ariyo mpamvu naciye mpitamwo gukorerayo kugira nshigikire iryo ntumbero nyene y'igihugu hama question ya kabiri ndibaza ko nayishuye kubera yambajije why not in Bujumbura. Okay, I chose to work in Cankuzo because all the kids who are taken here in Bujumbura, they are taken to Cankuzo at the center. So why will I come to work here while there is already a center built for helping those kids? Okay, so I just came to support
because I found out in Changuzo, kids are taken there but are not given all these educational support, artistic support, and different trainings that a human being is in need of. Hama, ikindi kibazo ni gute nzoshobora kuzandashikayo, something like that. For me, nategekanije yuko nzoza ndajayo kabiri ku kwezi. Mugabo nzoza ndamarayo 2 semaines. Urumva yuko kubera iki kibazo cha transport, sino nakuza ndagenda every time if it was possible, but as it's not possible, I will be going twice a month. Yeah. Hama, sinzi ko hari ikindi kibazo. Okay. Yeah, but DJ, what comes next after helping those kids? What comes next is that those kids will be able to grow, like with different, how can I say it? They will grow with different capability of doing different stuff because they will be given different trainings in different ways. So, non seulement bazokura biga, mais aussi bazokura bazi ico bashobora gukora. Siko kuko ubuzima bw'ubu mu ntumbero y'igihugu 2040 2060 isaba ko iba pays développé, kandi kugira ibe développé ifo yuko tumenya at least ico dushobora gukora n'amaboko yacu. So ndibaza ko ari ivyo, sinzi ko hoba hariho ikibazo ntibagi murashaka kumbara. And other, if you travel here, you see many women here that live here. What can I program to those women? As the government had already programmed on that, they are taking those people to different centers. So what I will do, I will take time to speak to them, to show them different ways that we can live not only in the street. Kubera yuko nasanze yuko bajya abantu babafasha mwibarabara ukarengana ukamuhijana si bibi, mugabo je trouve que turiko turankuhaja bajya abantu gusigara mwibarabara au lieu yo kumwankuhaja ejo agaruke asabe, turashobora kumwereka icyo ashobora kwifashisha wenyene n'amaboko yiwe. Nibaza ko nacishoye. Hama mwari mwabajije bajya abana bo mwibarabara bafise mentalite ziri different, gute nzoshobora gukorana nabo. Jewe mu buzima busanzwe apa ko nashoboye gutogwa nka deuxième dauphine, nari nsanzwe nkorana n'abana bo mwibarabara. Bijya bibazo bafise kurara mwibarabara bahura n'ibintu bitandukanye. Bituma umwana usanga benshi mubabonye muribaza ko arabasuma, abandi mukibaza ko ari bigaba, mugabo biba biva ku burya buzima bariko bacamwo mwibarabara. Twebwe ni biki dukora? Turafata umwanya wo kumviriza umwana icatumye aja mwibarabara. Mbega si ubukene bwa famille, mbega si kubera yuko ari abantu aguma frequenta badafise izo good izo imyifato myiza. Rero kuri ico gihe turafata umwanya wo kuvugana n'umwana tukamwereka vision yaho ari karaja niyavuye, kuko nico mbona yuko ari ikintu gikuru. Hama après umwana mutegerezwa kumenya yuko yiyabiciwa selon ahantu ari. Plus aho hantu umwereka yuko ari safe, ashobora kuvuga ico yiyumviriye kandi ashobora gukora ico wenyene umutima wiwe umweretse akore, niho dusanga kenshi umwana akuze afise meme ability of doing different stuff kandi amazing stuff. Murakoze. Ego cyane, kandi turiko turanabarondera n'abandi benshi kugira dushobore kubandanya tugikora muri vitesse y'igihe dufise. Murakoze. Kimwe mu vyiza ingurube zitanga harimo ifumbire ry'ikirundi. Iryo fumbire batabirisha imirima bagaheza bakaronka umwimbu mwiza utotahaye. Rero sinabibagiye cyane, kandi tutibagira ko
nibatera imbere n'igihugu cacu kizotera imbere kandi igihugu giteye imbere abenegihugu bose baba bashikiriwe. Nabajijwe ati mwambajije muti abazorenga ku masezerano ibihano ni vyahe. Nk'uko nababwiye ko mu guhitamwo abo bakenyezi nzokorana n'abajejwe intwaro n'ivyo bihano tuzobihitiramwo hamwe.